Yesu ashimwe dusangire aya majambo dusanga mu cete Pawulo yandikiye abi Filipi igice ca mbere umurongo w'10 haravuga ngo murobanura ibidahwana kugira ngo mugire imitima y'ukuri kandi ntimube kumugayo gushitsa ku munsi wa Kristo. Mu nkundira ubwa mbere ndabifurize ukwezi kwiza gushasha kwandamukiza kuzobabera ukwezi kw'amahoro, ukwezi k'umunezero, ukwezi ko kugira umugisha, ariko ikiruta vyose kuzobabera ukwezi ko kwezwa. Iri jambo rero kurobanura ibidahwana niryo jambo shaka dusangire kandi tuzogenderamwo muri kuno kwezi. Bavuze kurobanura ibidahwana no kuvuga ko ari ugutandukanya ikibi n'iciza, gutandukanya icingira kimazi n'icitari kingira kimazi canke icibanze kuruta ibindi. Burya rero umuntu adashobora gutandukanya ikibi n'iciza bamwita umwana. Uruhinja ni rutandukanye ikibi n'iciza. Mwama mubona uruhinja rukora mu muriro, mwama mubona uruhinja ruza gufata inzoka, nico gituma babita ibifata nzoka. Ntibashobora gutandukanya ikibi n'iciza. Ariko nimba turi abantu tuvuga ko dukuze, twari dukwiye kuba abantu batandukanye ikibi n'iciza, cane cane abantu bakuze mu buryo bw'impwemu. Mu yandi majambo kugira tuzoshobore muri uku kwezi kwa kane gutandukanya ikibi n'iciza biradusaba gukura mu buryo bw'impwemu. Kugira ukure mu buryo bw'impwemu biragusaba kurya ijambo ry'Imana, biradusaba gusenga. Dusenze tukafungura ijambo, ivyo biratuma dukura mu buryo bw'impwemu, hanyuma tugashobora gutandukanya ikibi n'iciza. Muri runo rugendo tukamenya icibanze kuruta ibindi, akaba ari cyo dufata, hanyuma ibitagira ikimazi tukabireka. Dutandukanije ivyiza n'ibibi tuzotunga imitima y'ukuri, kandi dutunze imitima y'ukuri ntidushobora kuba kumugayo. Birakwiye ko dukorera Imana tutari kumugayo, birakwiye ko turindira ukugaruka k'umwami Yesu tutari kumugayo. Ivyo dukora tubikore tutari kumugayo. Ikindi ndakubwiraga mwene data, nagira ndakuremeshe, Imana ubwayo niyitweza ikadutunganya. Rero witege kwezwa n'Uhoraho. Ikimfa gusa kiri mu bikorwa vyawe, wemere ugihebe, wemere utandukane naco, hanyuma umatane n'ivyiza, hanyuma umutima wawe ube mw'ukuri, ubeho utagira umugayo mu kurindira ukugaruka k'umwami wacu. Inshuti yanje uri kuranyumva kuri uno musi, nagira ndagusabe ngo ukure mu buryo bw'impwemu, umenye gutandukanya ikibi n'iciza. Nitwatandukanya ikibi n'iciza tuzotunga imitima y'ukuri, kandi bitume tutaba kumugayo. Uko wa musi wegereza tubandanye kurobanura ibidahwana, dutunga imitima y'ukuri, ntitube kumugayo, kugira ngo ahazozira zosange turi abanyakuri, kuko nituzi umunsi n'isaha